nongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV. Ndizera ko muguwe neza, mwaramutse amahoro bivanye umwe wese aho aherereye. Isi murazi ko imeze, hariho abo aya masaha bagiye kuryama, abandi bikanguye. Ndabaramukije mwe mukurikirana Fleury Podcast TV muri mu Burundi, akarere ka EAC, Afrika, Oceanie, Europe, Asia na Amerika. Ndizera ko muguwe neza. Uno musi rero nshaka ndababwire canke turabire hamwe ubusesanguzi bw'amakuru canke induru canke urugamba rwaramutse ruri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu Nkotanyi hagati. Izi nduru rero canke izimvururu zatewe n'umugabo yitwa Karasira Aimable, benshi bazi nka Professeur Niga. Ati vyifashe gute? Mu gihugu cy'u Rwanda abacamanza benshi ubu bari mu yabira bitewe n'urubanza rw'uyu mugabo Aimable Karasira. Uyu Aimable Karasira abatamuzi reka mbanze ndamubabwira. Aimable Karasira numwe mu banyarwanda bari muri bimwe by'ubwoko bavuga ngo abazungu bazanye w'umututsi w'inkotanyi atemera inkotanyi. Kuko inkotanyi kenshi akunda kuzivuga ku mugaragaro. Uyu yaragaragaye ku mavideo menshi avuga ko inkotanyi zamwiciye abavyeyi, inkotanyi zamwiciye se, inkotanyi zimwicira nyina, inkotanyi zimwicira nabo bivukana, gushika naho umwe mu bo bivukana agira ingorane zo mu mutwe, akagendana ingwara zimwe bavuga ingwara zo mu mutwe canke bimwe twita umusazi. Ntacyo nizeye, mba nzi yuko igihe cyose abantu bishe data bakica mama n'abarumuna banjye, mba numva yuko nanjye bazanyica nuko bimeze. Aimable Karasira rero nawe nyene ano masaha tuvugana hariho bamwe bamwita umusazi kubivanye n'ihungabana kumbure n'amajambo canke ibimenyetso bimwe bimwe agenda aragaragaza. Ati vyifashe gute? Aimable Karasira yahoze ari professeur wa kaminuza y'u Rwanda, umwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Aimable Karasira uyu ngomba ko tuvuga ko no munsi n'imvururu canke n'intambara iri mu Nkotanyi hagati, aho akagwi kamwe k'abacamanza bariko baragirirwa iterabwoba, abandi nabo bitoroshe, mu gihe Aimable Karasira yaraye aciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 5, ariko ngo akazofungwa amezi 6 agaca arekurwa. Ndaje ndababwira igituma umuntu ushoye kumucira imyaka 5 mugabo gacongera ukavuga ati nafungwa amezi 6 ace arekurwa. Rero Aimable Karasira byaragaragaye ko yavuga kenshi mu mavideo ko inkotanyi atazemera, mbere aho umuzanira inkotanyi wofuma umwugaranira ahantu canke ukamwiriza inzara canke ugafuma umuha ibindi bihano, kuko inkotanyi zimwibutsa amateka canke inkurumbi kuriwe no ku muryango wiwe. Aimable Karasira rero yaramaze igihe afunzwe nkuko Victoire umuhoza Ingabire wa mudamu nawe afunzwe azira ivyiyumviro vyiwe canke azira kudahuza n'inkotanyi. Urya wewe umuhoza biragaragara ko banamuhora n'ubwoko kwera adahuje ubwoko na Kagame, banakara umuhutukazi, ariko Karasira benshi, Aimable Karasira benshi baravyiyumvira ko bakavuga ati uyu mugabo ho bari ikindi kintu cinyegeje inyuma, ikindi kintu boba bariko baramuhora. Aimable Karasira rero mu rubanza yari karaburana ubu, kuko si ubwa mbere afunzwe, n'ubwa mbere yarigeze gufungwa, ubu ryari nk'irya kabiri mbatari rya gatatu. Mu vyo rero bako baramushinja Aimable Karasira, ikintu ca mbere cari co ngo ahakana genocide. Kuko kenshi Aimable Karasira ugerageje kumubaza n'ibijanye na genocide yavuga ko nubu avuga ko inkotanyi arizo zayiteguye, avuga ko ata genocide yari kuba batarashe indege yarimwo nyakwigendera Habyarimana na Cyprien Ntaryamira umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Aimable Karasira kandi aravuga yagirizwa ko afise ubutunzi bwinshi batazi iyo bwazananye. Aimable Karasira kandi biravuga ko yateranya abanyarwanda, yashaka kujyanisha abanyarwanda. Ibi rero byose yarabirezwe arabitsinda, mugabo kubera sentare ubutungane aba ari ubw'inkotanyi, ubutungane aba ari ubwa Kagame, ariwe yababwiye ati fata Aimable Karasira mufunge. Ntibikunda rero ko murekura naho yoba yejejwe, mugiye kubanza gutanga raporo hariya kwa Kagame agacabwira ati umviritse ujye uko biri kose naho muba mwabuze kimufata, raba ukungene mu bizungurusha kimwe muri 2 canke 3 afungirwe ico. Rero Aimable Karasira mpere kuco butunzi. Aimable Karasira murumva ko atabavyeyi agifise mu muryango, niwe yoba gifise
inguvu nyinshi nk'umwana w'umuhungu kuko undi bavukana afise ikibazo co mu mutwe mu bana b'abahungu Karasira niwe yo bavuga ati arakuze aranatahura niwe yo vuganira akagwanira ivyo se na nyina basize. Aimable Karasira yari amaze kwagirizwa kugira amafaranga menshi, hariho amafaranga karorero avuga ko basanze mu nzu yiwe yari mu madolare ni miliyoni 11 z'amanyarwanda, n'ayandi baginga barasanga kuri konte za Momo ni nka kujya kwa Rimikashi n'izindi nyinshi zitandukanye. Amafaranga Aimable Karasira yababwiye ati nimugire rusansuma murabe, jewe Aimable Karasira hari amahera ntoza y'inzu bivanye n'ibisigi vya papa. Hariho rero n'amafaranga menshi yariyo yatumye bamufunga, nuko ari amafaranga diaspora y'u Rwanda abanyarwanda bari mu mahanga bayamuhaye bigenze gute. Aimable Karasira nababwiye ko yahora ari umwigisha wa kaminuza. Rero Aimable Karasira Kagame aramwirukana, leta y'Inkotanyi iramwirukana ku kazi imugira umusivile kubera izo mvo zo kudahuza, nuko avuga mu ndome nkuru jewe Aimable Karasira ndanka Inkotanyi zaranyiciye. Rero bacavuga ati uyu muntu rero agoma agiriza propaganda canke tudahuza twoguma tumuha ama avantage gute. Bacaramwirukana muri kaminuza y'u Rwanda bamuhoye ko atemera bimwe n'ivyo akagwi k'Inkotanyi kagatsiko kemera. Abanyarwanda nabo bacavuga ati Aimable Karasira turamuzi n'intwari n'umwigisha mwiza, akarorero nk'abo yigishije n'abandi benshi abavyeyi babo yigishije, bavuga ati reka twiyunge aba diaspora. Baca bamurungikira amafaranga atari make, amwe bayarungika mu madolari ku konte yiwe iri mu Rwanda, ayandi bakayarungika mu manyarwanda. Aya mafaranga rero muri sentare avuze ko n'abavoka biwe bajya mu buranira bari babiri, bavuze ko ari amafaranga yahawe n'abanyarwanda bari hanze. Bacavuga ati aha wabonye rero wewe ko uri vya bindi byo kugwanya gufovya ariko guhakana byo byo guhakana genocide, ya migambi mibi yo guhirika ubutegetsi canke gutera igihugu cy'u Rwanda canke kugira imigwi y'iterabwoba n'ibindi byinshi. Bariko baraguha amafaranga, uri kuregeranya amafaranga kugira ukore ibi n'ibi. Acavuga ati ahubwo mwebwe ni muvyige ko neza, ni mubaze aho amahera yazananye n'abayarungitse murabazi, ni mubabaze. Bababajije acavuga ati Aimable twemeye kumufasha kubera mwamwirukanye mu kazi, niyo kwangara yaratwigishirije abana twarabanye neza, bamwe twariganye ibi nabiriya. Uco cyo kwagirizwa amafaranga menshi atazi yazanana abaragitsinze. Bumvise ko yavuye mu diaspora, bumva ko yakura mu mazu abasanzwe bapangishije n'ibindi yagiye aradandaza by'ibisigi. Aho urubanza rw'amafaranga muri kimwe bitatu bamurega kiba kiravuyemo. Baca baja kuraba bijya vya genocide, ngo afovya genocide kuko mu Rwanda urazi ko ufovya genocide kandi uyihakana ubufise n'ingenga bitekerezo ya genocide. Bararaba mu majambo Karasira avuga vya bindi ngo jewe ngo Inkotanyi zaranyiciye, bararaba ko avuga ko genocide itari kuba batishe badakorora indege Havyarimana n'ibindi byinshi. Baravuga ati mu majambo Karasira yavuze nta kintu na kimwe avuga ko ahakana. Yavuze genocide ntiyari kuba iyo bahataba imbarutso yo gukorora indege, mugo ntiyavuze ko genocide itabaye. Bararabya nino ko yoba hakana genocide, barabura ikimufata. Iki ca kabiri cyo guhakana genocide naco kiba kiramwejejeko. Ati rero kuba mucira imyaka 5 bamuziziki. Karasira yarongeye aravuga ko u Rwanda naho mwishima iyo RDF muguma mushira imbere muvuga mubebeza ahantu hariya ngo igisirikare cy'u Rwanda gifise ngo abasirikare bakomeye cyane. Acabwira ati jewe ku myaka mfise ndaza abasirikare b'u Rwanda 80% n'abaganda. Ico gisirikare cy'u Rwanda muvuga gikomeye niki nako kace karajamwo. Baca bamwagiriza ngo ari karateranya igisirikare akaracanishamwo igisirikare yongera canishamwo abanyarwanda. Ico caha nico baciye bamwagiriza, baca bamucira gufunga imyaka 5. Muri imyaka 5 rero naye nababwiye ndaza kubasigurira ukunyene bamuciriye imyaka 5, mugabo akamubwira ati azofungwa amezi 6 gushika ku 8 hanyuma bamurekure. Karasira yafunzwe mu mwaka w'2021. Bagiye kumucira urubanza nyezina mu mwaka w'2025. Rero bagiye kumucira urubanza bamuhanisha igihano c'imyaka 5. Karasira amaze gufungwa ari inzira karengane. Iyi myaka 4 yose yayifunzwe atarubanza atakintu kimwe kiramwagira, bagitohoza bakimubabaza kugira barabe ko yokwemera. Sentare ifata urubanza ikaruha isango rya kure gushikaho Karasira amara iyi myaka yose 4 mu gasho. Rero bagiye guharura imyaka 4 yafunzwe ataracibwa urubanza,
gushirako n'ikiringo cyo bagisigaye baca basanga afunzwe imyaka 4 mu myaka 5 bamukatiye baca avuga ati ntiwo murekura nkuko nyene kuko amategeko avuga ko umuntu amaze gufungwa icakane arekugwa akaburana yidegenza canke akarekugwa vyane bavuga ngo ni vy'agateganyo akaba yidegenza babiravye aravuga ati Karasira naho ntimwosoma urubanza no munsi muce mubwira ataha mushireka akantu kaguma kamugaragariza ko agatsiko ka FPR Nkotanyi kagikomeye igihugu kigitwagwa na jewe Jean Paul Kagame rero wa wundi hariya aca aravuga ati jewe nk'umukuru w'igihugu mukubita amezi angahe abanze abone ko butitaha rero Karasira ubu tuvugana agiye gufungwa amezi 6 bace bamurekura burundu yidegemvye uyu rero yari Karasira batazira professeur Niga amakuru ya Karasira akaba araya muri rusangi aho rero benshi bavuga ati ababuraniye Karasira nibagire foro biyegeranye bagende kuburanira Madame Victoire Ingabire nabo barabe ukungene vyogenda aha ndabibutsa ko Madame Victoire Ingabire urubanza ruheruka yanse abacamanza bari barugize yarabansa bavuga ati mwese mwicaye imbere nta numwe nemera muri mwebwe baravuga bigenda gute kugira wanka abacamanza bose baguhagaze bari imbere yawe ngo aba bacamanza bose bari imbere yanje nibo gushika no musi bafunze ntazi ico nzira none umucamanza afunze ntazi ico nzira ubuhoho aje kumarira iki ubwo rubanza ruca ruhagarara bacagenda mu mwihezo kwiga ko ivyo asaba ari byo kwa kundi ngenda kubwira leta ya Kagame na Kagame ubwiwe bacamubwira ati ntibikunda utegetswa kuburana kandi nta mucamanza numwe duhindura niho rero muri kakanama kawo ni gaherutse narabibabwiye mu kibiganiro vyagiye biraca kuri Play Podcast TV aho n'abana biwe bari bagiye kwitabira inama y'abashinga amateka amajana 259 ba Union Européenne bo mu bihugu vya Burayi aho bari bagiye kwigira hamwe ibibazo ibi na biriya byo muri Afrika y'ubuseruko baca barigamwo n'ikibazo ca Madame Victoire Ingabire bose uko bangana muri sare batora ko Madame Victoire Ingabire arekugwa atagisabwe kandi batohoze canke bagira ivyo bakurikirana yarekuwe yidegemvya kanatsinda barabuze ico bamwagiriza kiriya gihe abana biwe niho bari rero kubijanye nuko utavuze rumwe na leta y'u Rwanda baca bakugirira iterabwoba mu kugufunga hari gihe bagutwara aho bita imageregere aho ubutomboye canke bakagutwara mu kandi gasho katazwi aho bakugirira amanyembwa yose muri rusange Aimable Karasira rero ubu tuvugana asa n'intsinzi ku banyarwanda bamwe aho asa kandi nivyo bita ngo igisebo ariko bavuga ati birashoboka ko sentare yokongera ngo kwiga ngo rubanza rwa Aimable Karasira kubera agatsiko k'Inkotanyi kakandi kagizwe na Kagame Kabarebe Mubarake n'abandi benshi ngo ntibaremera canke ngo ntibarota bashira hamwe n'abacamanza baruciye rugororoye bararabira hamwe uko bagenda bararutana bose basanga yore kugwa abandi nabo ngo umufunge amezi rero angana ku mezi 6 nahuye n'ibitutsi by'abantu banyuranye abantu bakomeye ngo nagiye gusurira muvyeyi umuhoza Victoire Ingabire urumva none ukibaza Ingabire mu buryo bwa teori baramurekuye ahubwo mu buryo bwa pratique ntibashaka yuko abana n'umuntu ntibashaka kuvugana n'umuntu ntibashaka no kuvugana n'umuntu nkanje nka Karasira wenda dushobora kuba tutanahuje bya bindi bitwerereza ariko jewe wamaze kurenga mu nyangire nkumva ari we ni tantine wanje nundi wese nabariya bavuga nabi nabo they are welcome niba bashaka ko tuganire baze tuganire hari ibitekerezo bambonamo ariko ino hari mu nyangire ikomeye irengeje uyu rero Aimable Karasira ni kenshi benshi bagiye baravuga ati ngo uyu mugabo sabwa ari umuprofeseri bamwe batangura konona amateka yiwe kubera Karasira yaragaragaye muri sentare aza yambaye ibirato bidasa aho yaza yambaye yeboyebo ya jaune akaza kukuryo akaba yambaye n'ikindi kiyeboyebo c'ubururu kukubamfu aha ni mu gihe Karasira yatonda afise gourde ya gourde baha abana bo kwishure imwe abana bo muri maternelle bagendana mugabe ibi byose Karasira yarabifitiye insiguro
kumbure ngira agenda agiye kugaragariza ko abacamanza ko baraca urubanza rwiwe ari ababebe bakeneye kugenda bashire utuntu tw'uduta canke ubuyi. Sinzi Karasira ibi tuzomurondera niyarekugwa kugira tubaze neza igituma agenda atwaye gourde, mugabo bimwe mu majambo avugwa biravuga ko Karasira yaba ari karagenda atanga ubutumwa, kuko misi yose uko yitavye nababwiye yaragenda yambaye ibirato bidasa, yambaye c'ubururu iburyo, yambara ca jaune c'umuhondo ibubamfu, akagenda atwaye gourde. Adatwaye gourde yagenda atwaye Bibiliya, aho abacamanza batanguye kugurura icese we yaca atangura gusoma Bibiliya, niyo yaba ari karishura yishura ari kararaba muri Bibiliya. Adatwaye Bibiliya yatwara iteremusi, kaya gateremusi gato y'ikiritiro. Umva ibintu yagenda atwaye muri sentare, benshi bagenda baravuga ati uyu Karasira ni ingwara yo mu mutwe afise, abandi nabo bakavuga ati Karasira n'umufilozofe canke afise ubutumwa ari karatanga mu bimwe dukunda kwita ngo message miwe mu nzira itavuga, canke ariko arasuzugura ubutungane, kuko kenshi baravuze ati nibi ni mu vyigeko. Karasira yaragaragara afise amaposteri atandukanye muri sentare imbere y'abacamanza, aho yagira indamutso z'igisani, aho yagira bimwe vya tamoro vyo muri maci, aho yagenda yagira ibintu bitandukanye bisiga ubwenge, gushika n'abantu baba baje kuburanishwa izindi fungwa zaba ziri kumwe nawe aho zatangara zikavuga ati uyu mugabo ararinda ukusukurinda gusa, ngira n'ikindi kibazo yoba afise. Rero abakunzi ba Flavor Podcast TV, amakuru yo kuri Karasira irekugwa giwe n'ifungwa giwe, amakuru ya Victoire Muhoza Ingabire yose asa nayasa, amakuru yo twabatorokanije canke ubusesanguzi bw'uno munsi kuri ayo makuru bugarukiye hano. Ndizera ko muguwe neza kandi ndizera ko mukomeza kubandanya n'ibiganiro vya Flavor Podcast TV. Nkabandanya nkengurukira bamaze kugira sabone canke subscribe, hanyuma namwe mwafatiye ikiganiro hagati canke mwagikurikiranya ariko babahaye link, nimwibuke kugenda mugize sabone canke subscribe kugira ejo canke mu wundi mwanya twashaka ibiganiro muze kuba mu bambere batangura kubimenya. Mwarahezagiwe, turabakunda cane nkuko bisanzwe. Ciao ciao.